Ndabaramukije kaze muri kino kiganiro c'inama nshingamateka mutegurirwa n'igisata co kumenyesha amakuru n'ubuvugizi mu biro vya nyeniteka umukuru w'inama nshingamateka. Nk'uko biri mu nshingano z'inama nshingamateka aho yiga amategeko ikongera ikanagenzura ibikorwa vya leta mu guserukira bene gihugu babashize imbere ngo babaserukire, inama nshingamateka yarakoranye kuri uyu wa mbere igenekerezo rya 19 ruheshi umwaka wa 2023 irongowe na nyeniteka Gerard Daniel Ndabirabe kugira yige integuro y'ibwirizwa risubiramwo igitabo c'amategeko agenga gucukura ubutare mu Burundi. Umushikiranganje Ibrahim Uwizeye mu vyajejwe harimo ubutare n'agataka akaba ari nawe yari yaje aserukira leta imbere y'inama nshingamateka yaratanze imvo n'imvano kubijanye n'iyo nteguro. Uwo mushikiranganje yamenyesheje ko Burundi bufise ubutare n'ikariyeri bitandukanye kandi kwishigwa mu ngiro n'icugurwa ribereye ry'ubwo butare rishobora guterera bimwe biboneka mu vy'imibano n'ubutunzi mu gihugu c'u Burundi. Novuga kandi ko inama shikiranganje kwigenekerezo rya 16 Ntwarante 2022 yarize irongera iremeza politike y'ubutare mu Burundi. Leta yarashimikiye cyane ku bacukuzi b'ubutare bakoresha uburyo bubayabaye hamwe n'ubwisununuye buhoro buhoro, eka maze tukiga nuko twoshiraho kandi gucukura mu buryo twokwitse bwa petite mine bitari bisanzwe biriho mu bwirizwa turiko turakoresha uyu munsi, kugira dukureho ako gahaze kubijanye n'ayo mategeko agenga igisata c'ubutare mu Burundi, hamwe no kugira twishure kubikenewe kugira igisata c'ubutare gitera imbere. Ni ngombwa yuko haba isubirwamwo ry'ayo mategeko. Ivyigwa vyakozwe mu mwaka w'2016 n'2017 harihwejwe uko igisata c'ubutare n'amakariyeri mu Burundi gitunganijwe nuko gikora. Haribonekeje yuko tugireranije n'ibindi bihugu bisanzwe bicukuramwo ubutare, amategeko agenga igisata c'ubutare mu Burundi harimwo agahaze, novuga ibitagenda neza. Kugira dukureho ako gahaze kubijanye n'ayo mategeko agenga igisata c'ubutare mu Burundi, hamwe no kugira twishure kubikenewe kugira igisata c'ubutare gitera imbere, ni ngombwa yuko haba isubirwamwo ry'ayo mategeko. Muri iyi ntumbero y'ibwirizwa ritegura ubutare twarongeyemo ingingo zerekana ibishasha hamwe n'ivyiyongereye bito bito canke guhindura kugira vyumvikane kurusha. Naho birukwa amategeko yashizweho mu mwaka wa 2013 mu ntumbero yo gukwega abanyamitahe batandukanye yahavuye atorwa mu tunenge n'abanyakubahwa abashinga amateka kugira ngo utwo tunenge tuvemwo maze yisunga ibihe tugezemwo no kugira ico gisata gitera imbere, vyabaye ngombwa ko ayo mategeko asubirwamwo. Banyakubahwa abashinga amateka bakaba barashikirije ibibazo n'amakenga bafise kugira iyo nteguro izobe yifasha ko k'igihugu n'abene gihugu na cane mu kwitwararika gukingira amagara y'abantu n'ibidukikije be no gukingira umwimbu uvuye mw'iryo cukurwa ry'ubutare. Integuro bwirizwa narayiciye ku gatoyi mugabo ntabwo nabonye hategekanijwe ikijanye nivyo harimo bijanye na protection de la population, mugabo ntabwo nabonye hari n'ibihano nabibonye bijanye n'abacukura ubutare, ibihano baronka igihe batavyubahirije. Mugabo sinabonye neza cane bikingira abenegihugu kuko nagiye ndabona ko ari abahura n'ibibazo bakagira amaksida au travail, kandi narabonye yuko abo exploita ngiba ntaco nabonye bakora bihambaye kuri abo bantu baba bahuye n'ingorane. Quelquefois vyarashika ko bitaba Imana ugasanga nibo nyene bagize prise en charge y'ibikorwa bijanye n'uwagize ikibazo. Kandi bakigirwa mugabo sinigeze mbona ingene abantu bakora muri exploitation de mine bokigirwa na cane abakozi. Ariho mugenzi wanje ashatse kwivuga ibijanye na assurance.
imisozi igwa ku bantu nta gitabara nta na kimwe, eka noneho turetse n'imisozi baguye ko turabe abantu bimba ubutare bamana ubukene buteye ubwoba, abimba bamana ubukene ubwo butunzi buja kuba exploiter. Ni kuki mu mategeko mutegekanya ingene abakozi bakora n'ivyo bikorwa vyo kwimba izahabu nabo bogira akarusho bakuyemo n'imiburiburi bagashobora no gushira abana mu ishuri. Ayo kuri iyi ngingo y'34 yavuga ko umuntu azogira fraude yategereje ubutare bushasha bwavumbuwe azohana. Ni byiza cyane, ariko mufatiye ngaho nyine nagira mbaze nyakubahwa umushikiranganji manque agane yoba yarabaye kuri aya mashirahamwe yahora yexploita amaminere hano mu gihugu c'Uburundi. Ako n'akabazo ka mbere. Akabazo kagira kabiri, nyakubahwa umushikiranganji mushobora kutubwira nk'amashirahamwe yoba yarahagaritswe kubera uko kwiba leta? Aha mu Gakara turabona Tererari, hariya mu Cibitoke ziriko imabazi nibuka neza hariho izahabu mu miringo zari tenues par les riches, exploitées par les riches. Twagira tubaze nyakubahwa umushikiranganji amashirahamwe canke amasite d'exploitation yoba yarahagaritse kugira habe amasezerano mashasha. Umushikiranganji Burahimu Uwizeye yamenyesheje ko uturusho tutari duke twashize muri iyo nteguro y'ibwirizwa, kandi ko impungenge ba nyakubahwa baserukira bene igihugu bafise biri mu vyo leta nayo yisunze kugira ngo hakingirwe ivy'igihugu. Mbere anamenyesha ko hari n'amashirahamwe amwe yahagaritswe kubera vyagaragaye ko yakoze ubunyonyezi. Ati iyo nteguro iramutse itewe ko igikumu, uwuzotsindira isoko ryo gucukura ubutare azogabura na leta ku bice bizoba vyumvikanweko. Ubutare bucukuwe buzobanza guhingurwa ku rugero kanaka imbere yuko bujanwa hanze y'igihugu. Ibibanza vyimbwemwo ubutare bikazohora bica bitunganywa neza. Ikindi nuko leta izogira uruhara runini mu mutahe w'amashirahamwe acukura ubutare. Kandi turabikora bashaka muri za document z'imperekeza, naho twigishije yuko waje kwimara ko ufite amasinasi muri byawe mu Cibitoke nkamwe bita Imana bararavye ko bajya bari bafise assurance ya societe. Aho ni ikintu akazi ka misi yose tuzoguma dukora twese turabukunda ubuzima bw'abenegihugu butugira ikibazo. Tubivuge tubisubire, imvo ni nyinshi ko hariho imvo y'ababinyuruza ko gushika n'ubu hari abafatwa, hanyuma izindi nuko ugiye ukaraba umusaruro turonka uvuye ku butare wamari muke uravye ubutare bwashotse. Niyo mpamvu turiko turiyumvira ukuntu twoza tureyaga nabo kugira ngo dukureho umusaruro uboneka. Ntanga akarorero, uravye nk'ivyashotse mu 2019 byaragaragara neza ko hashotse ubutare butuzaniye amafaranga yo hanze angana n'imiliyoni 36 z'amadolari. Mugabo baraba ayinjiye mu matax byari ibihumbi 500 hafi na 20 vy'amadolari. Umuriyoni w'amadolari nturimo. Bwa igikeneye no kuraba ico nzi gusa ivyagiye ni 2000 tonnes zagi twumvikana ko twasinye babizi natwe tubuzi mu mategeko. Ivyagiye peut-être pour question de test de tubuzi. Vyagiye nkabiya twavuze duti vyagiye muri Nikere bigenda aje gupima ukuri bagaje gupima kagera gute. Ivyo byarabaye Ivyagiye pour des fins zo kugurishwa neza toni ibihumbi 2 bemeza ziri bashyize ko amatage bikagenda bagasinya tugasinya tugakura ko taxe gusa zazi n'inyana y'amataxe bati mobere chukua tora nawe yakira obere no kubona ko tutaruse natwe kigaruka y'igihugu. Icyo gikeneye yuko twishariye tuko turaraba ko naravye uko bavuga teneri ico gihe yagwa muri zo concentre
biteye ubwoba izo konsantere usanga atari agaciro bazi kugira batere imfunguro nibaza icyagira icyo twoshyira mu mutwe ni konsantere ya tererare s'il faudrait ko turovoya tugapima kandi amatenete dufise des échantillons burya chaque fois que hagiye ikintu tubasigana amashantillon date hagiye muri uyu mwaka bakwibuye ihe bashi turavyandika ahantu tukabika iwacu mvuga muri laboratoire uretse gusa ko hari izo nabujije baba bambwira ati ahubwo tureke dutware n'izo kuko uzaronsa agaciro ibindi tubandanye twumvikana dufatiye aho kwemeza dushiramo kandi na leta ikajamwo ku mpamvu yihe ibe associé ku mpamvu yuko burya ibigiye kononekara byononekara ku ntango ugasanga agize prospection agize ata muntu wacu arimo icyo gihe hari igihe abiha agaciro runaka hanyuma agacaza akadusaba yuko tumuha ko yogira recherche ugasanga nta muntu wacu bakorana arimo naho nyene mu nyuma ugasanga ivyo bintu ariko bakora ariko abiha agaciro kumurengera mu nyuma aho hana gaca tubwira ati nabonye ko harimo jizema dukeneye neza yuko muduha uburenganzira tugire exploitation aho rero ikibazo kica kiza nuko uburyo yakoresheje agira prospection uburyo yakoresheje agira recherche arabusubizwa mu gihe ariko aragira exploitation igihe twe tutarimo rero ashobora kubiha agaciro karengeye hamugasanga twebwe tuko dukorera mu gahombe niyo mpamvu tuvuga duti hajemo na twebwe tube associé hakeneye icyuma runaka tubone ko icyo cyuma gikenewe kandi kiri ku giciro cyumvikana hanyuma nako mvuga nti niyo mpamvu twasabye mu itegeko muturekurire muduhe uburenganzira bw'uko bikunze ko twokumvikana tugapartage aussi sur la production ntidupartage gusa kubera ngo dufise twogira société mixte nivyo navyo twari dusanzwe dufise ubwo burenganzira ariko muduhe no kugira dupartage aussi sur la production kimwe muri ivyo turabe ahari ico duha umusaruro mwiza kuko ngira turaba specialiste sinzi ukuntu bivuga bwo gufatira ku maminima uvuze ati nimiburi buri 10 tugaca dufatira ku 10 kandi twari dufise marge de manœuvre yo kuja hejuru ko kiyoza kubera ki dufatira ku 10 ngira nakahise vyaduhitemo ni vyinshi niyo mpamvu nifuza yuko igihe mwo twemerera tuzohiga abantu bispecialize mu kugira négociation hama duhige umwimbu uboneka nico cifuzo gutyo duheze turabe ko muri budget zokurikira tuzobe dufise akabirya agafaranga kaboneka gusumba amafaranga agumaza muri budget iheze kubera rero ko ico gisata kiboneka neza ko gikomeye cyane mu butunzi bw'igihugu umushikiranganje Ibrahimu Uwizeye yashikirije ko ejo aho bukera abakozi bamwe bazinduka baja gukarisha ubwenge mu bijanye n'ico gisata mu bihugu vyo hanze ndetse n'inama nshingamateka itegekanya gutumira umushikiranganje mu vyajejwe harimo indero kugira bige ingene hoboneka abakozi banonosoye amashure muri ico gisata kijanye no gucukura ubutare nk'uko vyamenyeshejwe na nyene iteka umukuru w'inama nshingamateka Gerard Daniel Ndabirabe mu kuduza ubutunzi bw'igihugu cyane na mbere guhera ko nuko turonka abacu batize kuko igihe cyose tuba turahamagara abanyamahanga cyane cyane bamaze n'imyaka myinshi bazoza baturyoshe baduhere mu majambo baduhere mu bishobora kuboneka baduhe muri byose bikaba byose abarebe yuko icanga gushyira ingufu ku bushikiranganji bw'indero iwacu
harimo ubushikiranganji imyaka tumaze hategerezwa ko bamaze kuboneka abantu abanyeshuri barangiza benshi bashobora gukora ikindi gikorwa, ariko kugeza kuri ino saha tudashobora kuronka aho twovuga tuti nabo abazungu baramutse baje baza baherekeze, aba nibo batubwira bati erega muraraba neza, ntabwo ikosa ririye mu bushikiranganji. Ni ukuvuga yuko nyuma twavuze tuti umushikiranganji w'imbere ukabona ko muri serivisi ziwe hari abantu badakora neza, tuzomutuma ko hano adusigure, kandi hano tuzomuteka yuko nko mu kiringo kitari kirekire ico gisata agishira imbere, tuvuge tuti nk'abanyeshuri bashika nk'amajana angahe basi bagende kwiga, natwe ntituzobanda imisi yose twama twiyumvira ngo abandi bazoza, tuzohamagara abandi hano bariko baravuga shinga amateka bavuga bati none tweho nitwokwikorera ivy'iwacu, tuzokwama imisi yose duteze ko abo hanze aribo baza kugira ivyo badukorera nabo banadusaba. Aha rero urumva yuko twebwe ubwacu nitwe iri terambere rihagaze ku gataka n'ubutare ni mu mitwe daboro y'iwacu, twumve ko tuteza kubanza tugaforoma ari iwacu. Ba nyakubahwa abashinga amateka bahejeje guca irya nini iyo nteguro y'ibwirizwa bakaba baciye bayemeza 100%. Hisunzwe ingingo ya 70 y'itegeko ryunganira ibwirizwa shingiro nimero 1/20 ryo kuwa 20 ruheshi umwaka w'2022 rigenga isubiramwo ry'itegeko nimero 1/35 ryo kuwa 4 Kigarama umwaka w'2008 rijanye n'uburyo leta ikoresha rivuga ko icegeranyo c'ingene amafaranga akoreshejwe na leta gitangwa imbere y'inama nshingamateka. Umushikiranganji w'ikigega ca leta Odasi Niyonzima yaritavye ibikorwa vy'inama nshingamateka ku musi wa 4 igenekerezo rya 22 ruheshi umwaka w'2023 kugira ashikirize integuro y'ibwirizwa rijanye n'ingene uburyo bwa leta bwakoreshejwe mu kiringo c'umwaka w'2021 ushira umwaka w'2022 hamwe no gushikiriza icegeranyo c'uko uburyo leta yakoresheje mu mezi 3 ya mbere y'umwaka w'2022 ushira umwaka w'2023 vyagenze muri ya ntumbero y'inama nshingamateka yo kugenzura ibikorwa vya leta. Umushikiranganji Odasi Niyonzima yari yaje aserukira leta akaba yarashikirije imvo n'imvano y'iyo nteguro y'ibwirizwa rijanye n'ingene uburyo bwa leta bwakoreshejwe. Murakoze kuma kanya gutanga intangamarara y'integuro y'itegeko iraba ingena amafaranga y'ubu yakoreshejwe mu mwaka wa 2021 ushira mu mwaka wa 2022. Akarusho izana nuko twihweza ingena amafaranga yari yateganijwe yakoreshejwe, tukaraba yuko ibyari biteganijwe byashoboye gukorwa, tukarakumbura ingorane zoba zarahabaye ibitakozwe, hanyuma tugaheza tukaraba n'ibindi twozokora mu yindi myaka ikurikira. Rero dukora gusa tubika tudasubira inyuma ngo turabe ko ibyo twateganije gukora vyakozwe canke bitakozwe. Murumva yuko tuba tugitwe turakora duyenda duhererekanya uko imyaka igenda irakurikirana. Rero ni byiza yuko tugenda turihweza twirimbura turabye twateguye ko vyakozwe, hanyuma tugaheza tukabishira mu itegeko, tugaheza tugaha uburenganzira umushikiranganji ajijega ca leta ko yobandanya akora ku bindi bikurikira. Niyo mvo n'imvano y'iyi nteguro y'ibwirizwa. Bamaze kuri kijya nino ba nyakubahwa abashinga amateka bakaba bagemeje 100%. Nteguro y'ibwirizwa tuyemeje 100%.
Mu gice ca kabiri c'ibikorwa vy'uwo munsi nyene banyakubahwa abashinga amateka barashikirijwe n'uwo mushikiranganje nyene Odasi Niyonzima icegeranyo c'uko uburyo leta yakoresheje mu mezi 3 ya mbere y'umwaka wa 2022 ushira umwaka wa 2023 bwagenze, aho bagarutse cyane ku kijanye no gukoresha ubuhinga bwa none mu ntunganyo y'ivy'igihugu kandi bugacungerwa na leta ubwayo, na cane cane muri ubwo bushikiranganje bw'ikiga ca leta kugira ibikorwa bize birareka gucererwa mbere n'ubunyonyezi butuzwe. Yaravuze yuko gushika ya masaha le système de gestion des informations itari géré au niveau du ministère. Bagenda iteka nagira amahirwe yo kuba ndi vice président ya comité de pilotage ya logiciel bariko barayishiraho. Hari ikintu cyo cyaratanzwe kugira bayitange bayihereze le ministère ibari yigicera. Igiye gushika amasaha les données z'igihugu zoba ziri géré ailleurs en dehors du ministère des finances muri leta numva umengo byava bigorana. Igihe muta mufise les codes d'accès mutashaka accéder je ndibaza ko uwo muntu azoba yitwa byo byaragoranye mission yiwe iyo atayiranguye bihagije kuko il y avait un contrat bien clair, des délais bien fixés. Numva twinjiye byahora biri simple twinjiye muri budget programme bisaba données menshi cyane muri reporting numva ngo byaba bigorana. Cyo dusaba rero yuko nkumbure muri leta bafata ingingo zose zishoboka kugira biapproprier iyo système de gestion d'information kuko no ari lo pomo ibikorwa byose abantu baraye bicaye ku majoro lo traitement manuel nibaza ko yavigorana. Hari ngamu n'amashinga amateka nyene iteka igihe twavuga yuko la digitalisation iteza gucontribuer de façon significative muri la transparence ni gestion y'amabije na collecte des recettes. Bitagenze uko rero byaba bitugora gushaka ama objectif. Mugabo ndizera neza yuko leta irashoboye ko tugira dutangure undi mwaka w'amafaranga ko ibishoboka byose kugira iyo ya système ibera patrie. Handi ho byaba bitugora je niko navyumvise niko nabitegereye nimba ari une maison irabikora la souveraineté y'igihugu kuri mene ibyo bikorwa iteza kubifisa agaciro niteza kuja hejuru y'ibindi byose. N'ibihugu byahora byari byarafashe baka externalize certains services ibijanye na leta biraba abantu benshi les salaires n'ibindi ariko barabisubiramo kandi ariko barabisubirana. Nimba si on avait externalisé nivyo na comprendre si vous aviez externalisé ico gikorwa kikagenda ku bantu. Je pense qu'il est temps yuko muri ministère des finances bo vyapproprier bakari babikora la responsabilité y'abyo byagoraniye ukamenya kuyisitiwa kuko en privé c'est toujours en privé muga leta yamaho ibihe byose. Yari taje niyo commentaire nashaka kugira murakoze. Kuri ibi bintu bya gestion d'information cyane kuri ibi usanga yuko bajere en dehors des circuits nagomba nsabe cyane umushikiranganje yuko ibintu bya gestion d'information des finances publiques byoba confié au secteur public, donc au service de l'État. Sinon, comme vous avez honorable Martin, tu la perdre dans notre souveraineté. Et qui n'est nacho yakwanyirite uko mwabivuze tutaronse logiciel nini kandi ikwije ifite des capacités zikwiriye biciye muri digitalisation nta kuna kumezo badushoboye kwa avancer tugira n'imana nuko au niveau du gouvernement hariho engagement du gouvernement pour la digitalisation. Sabe yuko rero ico ni icifuzo yuko nyakubahwa mushikiranganje bogerageza bakaraba ingene système d'information mu ma secteur yose kuko la digitalisation yangoroba presque tous les secteurs du pays. Yabyo muri santé, muri agriculture, muri infrastructure
kuko ubu twosaba ngo turabe neza ama infrastructure yabaye yubatswe mu myaka iheze, twosanga les mobilisations zose udashaka kuzirutuva muri ministère des finances. Ibi rero kugira ngo bonne coordination de la politique de digitalisation, sabe yuko hoba un comité national de digitalisation nk'uko biri dans notre pays. Bica bifasha yuko haba une coordination iyo politique kugira ngo au niveau du ministère des finances baronka ama information avuye partout kubera ama secteur yose est digitalisé. Nk'ahandi par exemple mu pays d'Afrique de l'Ouest niho nabibonye mu bihugu bya Benin, za Côte d'Ivoire, musanga le comité national iba présidé par le premier ministère. Ico gihe rero bica bituma haba ukwihuta kugira ngo iyo politique ishobore kuja mu ngiro, hari des obstacles zibereve par haute structure. Byo dufasha cyane, sino tuguma tubivuga mugabo dushaka gutera imbere kuko digitalisation tabaye na système d'information zoba bien géré, habe na database de toutes les informations du pays, de tous les secteurs du pays. Nyakubahwa umushikiranganje akaba yarabahumurije ko leta ifise umugambi wo kwitunganiriza ubwo buhinga bwa none ku buryo amafaranga azokoreshwa na leta mu mwaka w'amafaranga w'ibihumbi 2024 ushira umwaka w'ibihumbi 2025 bwozotunganywa hakoreshejwe ubwo buhinga. Nyeniteka umukuru w'inama nshingamateka akaba yasozereye asaba ko igihugu corondera igikoresho c'ubuhinga bwa none ico bita logiciel mu rurimi rw'igifaransa gifise ubushobozi budasanzwe bwo gutunganya uburyo leta ikoresha. Muri budget programme nuko hategerezwa kuba ikintu kijanye na gestion des informations, le système de gestion de la base de données nationale centrale, gestion des systèmes de gestion des informations. Ntushobora gukora budget programme tudafise un bon système de gestion d'information. Ntibizokunda kugira ngo amadone yose muri mujanye na production à tous les niveaux ashobore aduga amenyekana iliko immédiatement mu gihe habaye igikorwa gica kiduga kimenyekana. Système de gestion d'information bigaca bivuga ici, bica bivuga les statistiques, igihugu kirondere un grand logiciel, mu bintu bijanye na gestion des infos, un grand logiciel kuko budget programme yexija logiciel imeze neza cyane kandi nini. Aha akaba ari naho dusozereye ikiganiro cy'uno munsi. Turabashimiye mwebwe mwese mwagikurikiranye naho ubutaha.